abo nabo twovuga nka D1, twovuga na double J, twovuga hamwe na Peace and Love bazoba bari kumwe na VICHOU. Amakuru wande wanje je ndiko nitegura cyane gose. Cyo nuko ibikorwa nkora ari bishikira ari kwashimisha. Iyo niko nitegura cyane nguvu nyinshi cyambere kwa amasa guca ipiga kucyo kwitenda gushimira boss kuba yakoze kuba nyinshi cyane. Iyo kuganje uko ndiko nitegura cyane nguvu nyinshi kugira ngo abantu bariyumvira yuko maybe ngira umuntu kakera wari kwa namaze kwa totale. Ari ndiko nitegura cyane gose. Isaac TV ho turabaha ikaze dufise akajambo twashaka kuganirira namwe ce soir. Reka duhe ijambo boss wacu Thoussaint abakire ababwire icyo abatumiye. Urakoze kumpa ijambo. Banje kwanza kubashimira kubona ukungene mwashoboye kwitaba ubutumire. Ikindi kigira kabiri turabaha ikaze aha mu kibanza ciza ca GUERRA Plaza. Ikigira gatatu ndabifurije umwaka mwiza mwese kuko benshi muri mwebwe twaherukana mu mwaka uheze, ariko uno munsi turashoboye kandi gusubira guhura. Niyo mpamvu mvuga ati muze mugire umwaka mwiza, aze uzubabera umwaka w'ibikorwa, gutera imbere n'amagara meza. Ijambo rya mbere ari ryo ryanadukoranije ngaha nuko GUERRA Plaza iriko irategura umunsi mukuru, iriko itegura umunsi wo kwinjira icese GUERRA Plaza, kuko benshi muri mwebwe bari bamenyereye cyangwa bari basanzwe bazi GUERRA Plaza itaraguka nk'uko uno munsi muriko murabibona. Urumva turimirije urubanza. Ubwo rubanza twimirije ni urubanza nk'uko twababwiye rwo kwinjira GUERRA Plaza icese. Ni ibirori bizoba itariki indwi z'ukwezi kwa kane. Azoba ari ku munsi wa gatanu. Ni kuvuga kuri uwo munsi wa gatanu azoba hariho abaririmbyi batumiye bazodufasha kuryosha ibirori. Abo nabo twovuga nka D1, twovuga na double J, twovuga hamwe na Peace and Love bazoba bari kumwe na VICHOU. Hanini rero mugo rubanza rudasanzwe twiteguriye izo tariki dorije kubabwira. Impamvu twari twiyumviriye kubatumako nuko twifuza ko mwobana natwe muri urwo rubanza, mwobana natwe muri ivyo birori tuzoba turimwo kuri iyo tariki dojeje kubabwira. Ni kuvuga yuko kuri ivyo birori nyene ikibanza cyo hasi kwinjira azoba ari amafaranga 10,000. Abazoshobora kwicara muri VIP azoba ari amafaranga 20,000. Ico nico nobanza kwanza kubamenyesha gikuru mu bintu bijanye n'ivyo bizoba bigize ivyo birori tuko turategura ngaha muri GUERRA Plaza. Ikindi naco kongera ko nuko hariho
n'ikindi kibanza kiri hejuru yaha twicaye twokwita VIP, hamwe n'ikindi kibanza kirimo uburaro, ku buryo rero tuvuga ati vyoba vyiza muri ivyo birori nimwabana natwe mu kudufasha guhimbaza ivyo birori no kudufasha kumbure kubibwira abagenzi cyane cyane batari babizi. Hanini vyari ivyo twagomba kubabwira. Sinzi ko ujejwe kumenyesha amakuru muri bino birori yuko nawe yogira ico yongeyeko. Hanini vyari ivyo. Turi kumwe na Raisa ajejwe gutuma tumanako amakuru mu nteguro ya bino birori. Nawe nyone sinzi ko arico noba nibagiye, yogira akanyunganira nimba arico noba nibagiye. Murakoze cyane kumpa ijambo. Ahanini asa n'ukabivuze vyose, apa yuko nokongera koko hejuru y'abaririmbyi tuba dufise aba DJ Katlu, tuba dufise DJ San, tuba dufise na band ya GUERRA PLAZA rezo kugurura ibirori. Kurumva ntibategerezwa guha kariba abantu ko basanzwe ari abo mu rugo. Ibindi navyo ngira ngo ari ikibazo mufise mu ibibazo birahawe ikaze. Turahaye n'ikaze diwana yagiye gushika kari kuri liste nk'uko mwavyumvise abazoduteramisha. Amasaha ni guhera igihe c'isaha 1 z'ijoro niho tuzoba dutangiye kwakira abifuza kuza guteramana natwe mu giteramo. Ndibaza ico c'amasaha bose botumviraho, ni saha 1 z'ijoro tuzoba dutanguye. Ikindi naco wabajije ati eske VIP bizoba bimeze gute? Wabaje neza cyane. VIP azoba ari kibanza umuntu azohabwa par réservation. Ego azoheza yakure ku nimero tugiye kubaha mu minsi iri imbere kugira bazoshobore kumubwira ibisabwa kugira ushobore kwakirwa muri ico kibanza ca VIP. Sinzi ko ushobora kuba nishyura ibibazo nk'uko ubyifuza cyane n'uko wabibajije. Akanyuma oya urutonde ntukugaye n'uyu munsi dans l'après-midi twaba turagerageza kuvuga nandi baririmbyi tutarashobora gukonkuriwa, ubwabo umwanya n'umwanya turashobora kongeramwo abandi, ariko nko mu isaha imwe twarengeje afishe y'aba batatu twavuze yoyo igirije ahabona mu kanya, ariko urutonde ruracugurura ari abandi bashobora kuzoja. Dans l'après-midi twako turagerageza gukonkuriwa n'undi muririmbyi. Effectivement yari umukenyezi cyangwa umwigeme tuvuga yari umukenyezi, ariko hariho amadetaye tutaraheza kumvikana. Niyo tutashobora kumvikana n'uyo sirema ko tuzoca turondera undi mukenyezi ushobora kumusubirira. Amakuru wande kwiwanje je ndiko nitegura cyane rwose. Cyo nuko ibikorwa nkora ari bishikira kandi kwashimisha. Uwo niko nitegura cyane nguvu nyinshi, cyambere kwa amasa guca ipiga kuchite kuri tenda gushimira boss kuba yakoze kwa nyinshi cyane hano. Iro kuganje uko ndiko nitegura cyane nguvu nyinshi kugira ngo abantu bariyumvira yuko maybe ngira umuntu kakera wari ko namaze kwa toto tawe ari ndiko nitegura cyane rwose. Ndize ko bishi muzayibona ntabwo nishaye. Isaac TV.